Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, aho ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe benshi mu bakorera mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi bari batanguye kubwira leta ko igomba kuva mu vyo kwinginga afata ingingo yo kwimura abantu bari mu bibanza vyatewe n'amazi. Aha hakaba harimwo ince zo mu Gatumba ndetse n'ibindi bice vyegereye ikiyaga Tanganyika. Ku munsi w'ejo rero nubwo tuza kubigaruka ko mu buryo burambuye, nibwo leta y'u Burundi yavuye mu gacerere igasaba abayifasha gukura amaboko mu mpuzu bakayishigikira bimwe biboneka mu guhangana n'ibiza harimwo imyuzurire. Ivyo bikaba biri mu itangazo yandikiye hamwe n'ubuserukizi bwa ONU, aho leta y'u Burundi imenyesha ko kuva mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheza w'2023 gushika ku igenekerezo y'indwi mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'2024 abantu barenga 200,000 bakozwe ko n'ivyo biza harimwo ni hafi 20,000 bataye izabo n'amahegitare ibihumbi 40 y'imirima yononekaye. Reka tubanze tugaruke kuri iri tangazo ryanditswe ubundi kandi nanone tuze kugaruka noneho kubiko biratangazwa n'abandi benshi batandukanye. Ibi akaba ari incamake y'ibiri mu tangazo rishikirijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano hamwe n'ubuserukizi bw'ishiramwe mpuzamakungu ONU ku ngaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe rifatiye ku kiza El Nino. Kuva mu bijana bibiri biheze Uburundi buriko bushikirwa n'ibiza bitandukanye bifatiye ku ihindagurika ry'ibihe, bikaba birangwa kandi n'ingaruka mbi nyinshi. Gutyo Burundi buharurwa mu bihugu 20 bibangamiwe n'ingaruka mbi y'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Imvura y'isegenye ifatiye ku kiza El Nino ituma amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga ku rugero runini, imisozi igasenyagurika kandi iyo mvura izanana n'imiyaga y'ibihuhusi n'urubura. Ingaruka mbi y'ivyo biza ni nyinshi, abatari bake barahasiga ubuzima, abandi bagata izabo, imirima ikononekara n'inyubako rusange zikononekara. Kuva mu kwezi kw'icenda umwaka w'2023 gushika ku igenekerezo y'indwi ndamukiza uyu mwaka w'2024 abantu barenga 200,000 bakozwe ko n'ivyo biza harimwo hafi 20,000 bataye izabo n'amahegitari 40,000 y'imirima yononekaye. Muri kino gihe amakuru ntegekanya gihe yerekana ko imvura ibandanye nyinshi mu bice vyinshi vy'igihugu. Mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka mbi z'ivyo biza, leta y'u Burundi ifadikanije n'abayifasha mu iterambere ibandanya kugarukira ku miryango ishikiriwe n'ivyo biza mu kuyiha ubufasha butandukanye, ariko haracakenewe uburyo bwo kubandanya ico gikorwa. Ngo turashimira abamaze kugira ico bakoze mu gufasha abo bene wacu bari mu bibazo batewe n'ivyo biza. Nico gituma ngo dusohora itangazo kugira ngo abafasha Burundi mu iterambere bakura amaboko mu mpuzu bashigikire bimwe biboneka leta y'u Burundi mu guhangana n'ivyo biza. Ngo ubwo buryo bukazofasha kandi mu kwitunganya bikwiye kugira ngo hatangwe imburo hakiri kare nk'uko ari itangazo ryatewe ko umukono n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse afadikanije namwe baserukira ishiramwe mpuzamakungu ONU ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi rero nivyo tugiye kugaruka ko mu buryo burambuye, tuze no kugaruka kandi ku vyanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye cyane cyane kuri ingingo ndetse n'ico abandi bose bakurikiranira hafi vya politike bayivuga ko. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa navyo. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Inyuma y'amezi arenga indwi abanyagihugu baba n'abakorera hegereye hamaze guterera umwuzure w'amazi ya Tanganyika, leta y'u Burundi igizwe n'umukuru w'igihugu, abashikiranganje, inama nshinga amateka na nkenguza amateka hamwe n'abandi bategetsi batandukanye ukamengo ntaco bibatwaye. Imirwi itandukanye y'abarundi n'abanyamahanga yahagurutse irasemerera iratabaza ko bitumvikana ingene abanyagihugu bapfa bakabura gitabara mu gihugu kirimo umurwi w'abantu bahonyorana ko bitwa ko ari abategetsi b'igihugu.
No muri iyo ntumbero kuwa kabiri igenekerezo wa 16 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ishirahamwe Rukome ryagendeye ibice bitandukanye vyatuwe n'amazi kugira ngo ryibonere uko ibintu vyifashe. Barongowe na Gabriel Rufyiri harongoye abahurikiye muri iryo shirahamwe bakaba barasanze koko imyuzure y'amazi bangamiye ubuzima bw'abanyagihugu baba ahegereye ikiyaga Tanganyika cane cane mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura. Nkuko Gabriel Rufyiri arongoye Orukome yabitangaje yamenyeshe ko aho baciye hose basanze ibintu vyinshi vyarononekaye. Ngaha ngakaba yarasiguye ko amazu harimwo uburaro bita amahoteli, ibitaro, amashure n'amashengero ngo vyononekaye nayo abanyagihugu ngo bari mu kajembegete. Mwishirahamwe Rukome bakaba baramenyesheje ko uruhombo ari runini ku bwayo mazi yateye ibice bitandukanye. Ku bwabo bakabona ko hariho amategeko adakurikizwa ku bijanye no kubaka amazu mu bibanza bitegerezwa kubakwamwo, ngo bakaba baraciye bagira ko basaba leta gufata ingingo zotuma ivyo bintu bihagarara. Nkuko Gabriel Rufyiri yabandanije bivuga ngo mu Burundi harabuze umuco wo gukingira abanyagihugu ngo kuko no mu bice bigoye ari busanga bariko barifatira ingingo ngo nayo leta yibereye ngaho. Urukome igasaba leta gufata ingingo ijanye no gukingira ubuzima bw'abantu. Akaba yanavuze kandi ko bitumvikana nko mu Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ko abanyagihugu bakiba mu nzu ziri mu mazi. Abanyeshure nabo nyene ngo hariho abigira mu mashuri akikujwe n'amazi. Muri urwo rugendo rwakozwe n'ishirahamwe Orukome, iryo shirahamwe ryari ryasavye leta kureka kwinginga abanyagihugu n'abagikorera mu bice biri mu kaga gukinjura muri ivyo bibanza, ngo ahubwo ko yofata ingingo zo kubimura mu gukingira ubuzima bwabo. N'agashavu kenshi Gabriel Rufyiri yari yamenyesheje ko badasubira kwihanganira leta y'u Burundi kwisubira gukoranya inama shikiranganje ico kibazo kitari ku rutonde. Ibintu rero vyari vyifashe gutyo no mu mashirahamwe mpuzamakungu. Aha tukaba twavuga nk'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe amahoro n'umutekano ku isi naryo nyene ryari rirajwe umutima n'izo ngorane abanyagihugu barimo kubera kugondozwa kuko ngo atakundi bogira. Abategetsi b'u Burundi ngo bahavuye bafata ingingo yo gutangaza ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi ya Tanganyika umaze igihe warateye abanyagihugu begereye Tanganyika. Nkuko biboneka mu itangazo duhejeje kubasomera ryashikirijwe n'ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu gihugu, basuye hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ni kuri uyu wa kabiri nyuma y'umutaga leta y'u Burundi bicishije ku mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martino Niteretse yatangaje ko abantu barenga 200 bagizwe k'ingaruka mbi harimwo abapfuye n'abateshejwe izabo kubera umwuzure w'amazi ya Tanganyika. Muri abo abarenga 200,000 muri kino gihe bakaba batakigiraho bakiko musaya. Ku bwa Martino Niteretse yavuze ko abanyagihugu bamenya ko Gatumba hatakiri aho kuba ahubwo kubo kwemera bakahimuka bakaja kubaho leta iri kirabategurira muri komine ya Mubimbi iri mu ntara ya Bujumbura ngo kuko ariho bariko baratunganya kugira ngo hazokwakire abo bateshejwe izabo biturutse ku myuzure. Nkuko umushikiranganje yabimenyesheje yavuze ko amazi ari rubura kigongwe ngo yateye ntasubira inyuma, ngo nico gituma abanyagatumba bo kwemera nyabona bakimuka ngo kuko bageramiwe n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Martino Niteretse akaba yaragiriye ko atera kama basanzwe bafasha kandi Uburundi kubanguka gutabara. Akaba yanamenyesheje ko gushika mu kwezi kwa Rusama k'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ikigo ijebo gikurikirana ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ngo ryaramaze kugabisha no kumenyesha ko amazi azobandanya yiyongera aho kugabanuka. Mu gihe kuva mwaka uheze w'ibihumbi 2023 gushika muri kuno kwezi kwandamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 abarundi barenga ku 200 bakozwe ko nico kiza c'imyuzure. Amashure nayo arenga 200 nayo nyene akaburwa nayo amazi yateye hadasigaye inyuma ngo ingo z'abanyagihugu zirenga 19,000 nazo nyene zikabomorwa niyo myuzure. Violette Kakomya aserukira ishirahamwe mpuzamakungu yamenyeshe ko bariko baregeranya uburyo kandi ko uburyo buzokwegeranywa buzofasha mu kurondera aho
abateshejwe izabo n'ihindagurika ry'ibihe bakika umusaya. Akaba kandi yarahamagariye n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu kwihutira gufasha no guterera muri kino gihe kitoroshe igihugu cy'u Burundi kirimwo nk'uko bitangazwa. Mu yandi makuru kandi nk'uko tubivuga tugarukiye kuri ibi byavuzwe na Gabriel Rufyiri ndetse n'abandi batahwemye gusemerera kuri iki kibazo ngo mbega amadeni mail yarifitiye amabanki azotoranwa n'intara nshasha ya Bujumbura canke. Umushingamateka Pascal Gikeke yabibajije yisunze rya tegeko rishasha umukuru w'igihugu yateye ku mukono ku igenekerezo ya 16 Ntwarante umwaka uheze w'2023 ritunganya gushasha intara z'u Burundi, bakabona ko ataho meri ya Bujumbura ivugwa ngo kandi iyi yafatwa nk'intara mugabo ikaba yahora itoza amakori n'amatagisi. Amakomine agize meri ya Bujumbura mu mwaka uza ntazoba akiriho, hazoba hari amakomine yagutse. Ngo hari igihe inama nshingamateka yari kirihweza yongera yemeza integuro y'ibwirizwa risubiramwo ingene intwaro y'amakomine itunganijwe. Pascal Gikeke akabaza kandi ngo ubutunzi bukukira meri ya Bujumbura nabwo buzogabanywa gute, mbega ayo makomine azoca agaburirwa amafaranga n'imiduga, mbega amadeni meri yari ifitiye amabanki azoca atoranwa n'intara nshasha ya Bujumbura canke azogabanywa aje kurihwa mu makomine mashasha ariyo Mugere, Mukazana na Hangwa yagutse. Ivyo bibazo yabibaje mu gihe muri iryo bwirizwa ryemejwe igenekerezo ya 11 Ndamukiza umwaka wa 2024 babajije umushikiranganje Martin Niteretse aho abahoze bakora mu makomine ya kera bazoca baja. Umushikiranganje yerekanye ko abakozi bahoze bakora mu makomine ya kera ngo bazoca bagabanywa baje gukorera mu makomine mashasha no ku mazone muri ayo makomine. Ukibazo cha meri ya Bujumbura umushikiranganje Martin Niteretse mu nyisho yatanze yagize ati tugiye kuraba neza na neza kimwe ku kindi ko meri ari nk'intara. Meri nta mafaranga ari gutunga no gutoza kuko amafaranga yaca tozwa n'amakomine. Ngo rero ico kibazo tuzokwicara hamwe turabe ayo madeni ifise kuko byose ni leta. Ngo leta nayo ntaho yimuka ija. Aya rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo tuzuce karona dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose babari ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'abari ko ravugwa agezwe ko mu gisata ca politike migenderanire n'ayandi makungu agateka kazina muntu ubutungane n'ibindi vyose biriko biravugwa kukirabana n'ibiriko birashikira abanyagihugu mu Gatumba ndetse n'izindi ngingo zose zoba ziriko zirafatwa turiko turabikurikiranira hafi kiza kuja ahabona turaza kukibageza ko no Muhoza TV Imana iba hezagire.